ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngora please give me my time let me feel happy like a other man please give me my time baby ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngora Of course, my name is Ami Pro, the MC, the electricity, the MVP. Ini Ami Show TV. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Ami Show TV. Nizera neza yuko mumeze neza, nizera neza yuko muri benshi muri ko mudukurikirana muri benshi. Hari abadukurikirana bari hanze y'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abadukurikirana bari Canada, abari Belgique, abari mu Bufaransa, abari mu Budagi mwese tubaramutse twizera yuko mumeze neza. Ama message mugenda muratwandikira turayabona kandi tuyafata nkama eka ndetse n'impanuro mugenda muraduha tugenda tuzikorera kugira ngo ibintu bibandanye kugenda neza. Nkuko mubibona no munsi ndahantu mu nzu hatuje hatekanye ni muri mu makartier azwi cyane hano mu gisagara ca Bujumbura. Ndi ku Mutangano murabizi yuko ari Mutangano na Mutanga Sud ariko ndi Mutangano aho nagendeye umuririmbyi w'umurundi abenshi basanzwe bazi n'umwanditsi w'indirimbo Ngora n'umwanditsi w'indirimbo Rosalina nimwe mu ndirimbo zigiye gusohoka. Of course turaza kumenya byinshi kuri iyo ndirimbo ndetse no ku bindi. Ni indirimbo yise Mona Lisa yes yitwa Crown. Rema aherutse kugira etat civil n'umutambukanyi wiwe uno munsi yamaze gusubira mu gihugu ca Canada asanzwe aba Crown de muno munsi na mugende iwiwe asanzwe aba Crown. Ni bon meze neza cyane gose, ubuzima ni bwiza cyane. Amen kuri sinidoga ndashaka towereke abako baragukurikirana impeta ko barabikoze. Nibaze ko ari cyo iganiro ca mbere dushoye kurana nyuma yo ngabonye impeta narayikoze ndubatse mu majambo make. Ubuzima bwo kubana n'umutambukanye bumeze gute mu gihe wari umenyereye ubuzima bwo kujya mu rugo? Ubuzima bwo kubana n'umutambukanye navuga nti n'ubuzima buryoshe ku batarabushikira. Nta gitunguranye kirimo, nta kigoye, ahubwo navuga nti niraha n'ubundi buzima bushasha bugiyemo kandi yiteka kabisa. Ariko buba ubuzima bwiza canke bushasha mu gihe uri kumwe muhuza kandi mubanye neza. Of course uvuze cyane gose kabisa, uvuze bien sana. Amour à distance kuri bamwe nishoboka kuri Crown bimeze gute mu gihe uri mu Burundi umutambukanyo akaba ari muri Canada? N'umutima n'urukundo rw'ukuri. Abavuga ko amour à distance idashoboka baribesha. Mu gihe umuri kumva kumwe agukunda ukamukunda nta kibuza mudakundana warashima nta gihinduka gusa yes inkumbu ko ntimuri kumwe ntimukorako ntimusohoka ya inkumbu gusa, ariko iyo hari urukundo gukuri irashoboka cyane gose. No just narwayemo none just narwayemo yo ni Crown. Ariko Crown uri umuririmbyi nawe reka kuvuga yuko umuntu w'umustar umuntu ari celebre uri kiyo cha Jami ugeragezwa n'abakobwa benshi. Reka nabivuge gutyo nibirashika ugeragezwe n'abakobwa benshi bitume wiyumvira kuvanga umukunzi wawe? Ami vyose ni mu mutwe, byose ni mu mutima. Yes kuba tante ntibibura every day tuvyamamwe niyo mwa muri kumwe gutya muri kumwe birashika gusa rero mutari kumwe biba birebire cyane gose. Vyama vyanshikiye ariko ndagwana navyo nukuri suko ndubona imbere ya kamera. Vyama vyanshikiye ko nta musi ndavuga ati ngo ngerageze wapi kabisa. Ahubwo ndamirira kuri umukunzi wawe yari muri ko muravugana. Nizera neza ko muvugana cyane kuko ari hanze. N'ubu nasanze muri ko muravugana kuri telefone. Nibirashika ngo bazati iye bimeze gute uhura n'abakobwa bagerageza
kugerageza kugira ngo ushobore kumvanga ntibirashika ngo kubaza iryo jambo Crown. Ivyo ahubwo ntibisiba n'ubu yayimbaje kandi ijambo rya mbere ku bantu nge bari mu rukundo nyine a distance barabizi ikintu cya mbere ati uri hehe abashaka nibaze ko atademu duhari nyene nibaze ko atademu duhari uravyumva nyene ntibura tu iminsi yose ntibura nyene tuwapera video duki gusa biraryoshe yo hari umukobwa gukunda nawe ukamukunda mwari mumaze igihe muri kumwe mwari mumaze iminsi mutemberana mujanana hariya muryoherwa mwerekana urukundo ndetse mupanga n'imigambi ishobora gutuma ejo canke hirya ejo ubuzima bwanyu bugenda neza n'ubuzima bw'ibibondo Imana ishobora kuba izobaha mu minsi iza. Nibihe bintu no munsi wo bukumbuye ku mukunzi wawe mutari kumwe hafi? Ndakumbuye care yiwe, attention, ndakumbuye udukuru twiwe, navuga nti ari hafi yanje, narumva ko ndemye, narumva ko nkunze kabisa, nukuri navuga nti yari paradizo, yari ijuru rito. Rero uyu munsi hageni ikanga twatuntu hageni ikanga hari amasaha donc mu rukundo hari amasaha amara akantu kakajambatsi ngutora akanaka kunuko rero hagaye amasagera gusuva byamvuyemo akigenda y'amasageze ntuzase yaranyibusa se bigashaka kunyibutsa ati nomba cyane nibuka ko adahari aravyumva rero nukuri nkumbura byinshi ariko kubona nkunda donc ndavuga nti nduva na presence yiwe ndumva hano kuko urukunda nkunda ni bwinshi ko dukunda urukundo gukuri yego kandi abanye ndizera ko ari uko nyene bimeze kuri we. Crown hari amakuru maze kuronka avuga neza yuko kuvumenyanye n'umukunzi wawe cyangwa umutambukanye kuko uno musi mwari amaze kubishira imbere y'amategeko biravugwa yuko indirimbo zose umaze imisi kwandika yuko inspiration iva kuri madame wawe Dumuco. Sikwije gusami buri muririmbyi ari mu rukundo canke yubatse inspiration nishobora kubura ivuye itewe n'urukundo urimo bivuye ku mwubakanye. Of course wanashima indirimbo imwe mu video maze imisi nkora hari video azoba arimwo video azoba arimwo yego hari video azoba arimwo nciye ngira amakenga ndetse no gushaka kumenya ni video y'indirimbo navuze ko Crown afite indirimbo agiye gusora yise Mona Lisa iyo bari oya gushika mfite hafi indirimbo zigera ku 8 muri studio muri iki gihe ndi mu gihe cyo gukora ama video Mona Lisa yo irahari video izosoka mu ndwiza hama indirimbo madame arimwe indirimbo yitwa Prison funga shira mu gasho mboha nzirika madame agufunga kuzi rano ashaka kwibaza ngo Prison mingo gukwikira nayo bon bivana sens umuntu yabihaye ariko Prison me ami hari gihe uja mu rukundo ugakundwa ukavuga uti none nk'ubu narihe n'ukuri kuko ntaje kareba nkagiye umunezero iri joro rito nkari feelinga ako imyaka sinarihe baby narihe n'ukuri ukumva umengo rakoze kosa ko ntaje kare yo kavuga ati baby n'ukuri narakoze kosa kutaza kare mboha nkoze icyo ushaka mfunga imyaka ijana nciro guherayo mpezayo urumva indirimbo bisigura neza ni vuba cyane gose indirimbo izobisigura neza ni vuba cyane gose indirimbo ikasohoka ikaja kuri account yanje ya YouTube yitwa Crown Rema ariko afite indirimbo iri kira trending muri kino indirimbo yise of course indirimbo yise Ngora imwe mu ndirimbo zimeze neza imwe mu ndirimbo reka ndabivuga muri yitwa Double J kuva muri Bound to Boy yashoye kwandika avuga ati nimba hariyo indirimbo nkunda muri kino gihe ni indirimbo ya Crown indirimbo yitwa Ngora kuba Double J yaravuze bijya bintu bishobora kuba ari bisanzwe ariko Crown yavyakiriye kudasanzwe Crown yavyakiriye si bisanzwe na gato si bisanzwe ni kintu cyankoze ku mutima cyane gose kandi ni kintu nimba nibeshe mu masaha ya sasta heze na Diba na ba B-Face na ba Madiba na Mbidata tuyikumwe muri ville nukuri abarimbi tugira urukundo dushigikirane nakakoze neza
bivuge mu felicite ya Double J yarabinyibwiriye wenyene kuri telefone arambwira ko indirimbo yanjye ni nziza rero twese iyo ngeso nziza twoyiga yo kuvugisha ukuri tugashigikirana byo byiza cyane gose cyo bikintu cyiza cyane gose rero uvuze ati ngo ikintu gisanzwe no na gato ni ikintu gikomeye cyane gose cyankoze ku mutima yego kandi nanje ndamubwira ko Double J ari umuntu nemera mu kwandika writing kuririmba cyane gose ko genda umuntu nkunda nkunda je ba vocalist je nakunda abantu baririmba nkumva ko yaririmbye one of my favorite song muri kino gihe ni indirimbo yitwa Ngora ni indirimbo yawe bivanye n'ingene indirimbo yanditswe bivanye n'ingene waririmbye bivanye n'ingene producer yashoboye mu gihe bavuga ati ame itende ya haki kugira ngo indirimbo isohoke imeze neza Crown ahindura production kubera ki guhindura production amaze guhindura production indirimbo zitandukanye n'izindi ndirimbo yavyakiriye gute kuri umuririmbyi so kuguma hamwe mu producer umwe kuguma hamwe mu gihe ego producer aswa ngo bumukwefye ngo ntavyazi gusa bavita guhindura couleur y'umuziki wawe uyu munsi ndashaka gukorera kwa Koli nkahwana na Koli akumvuga ati reka uyu munsi naho ngende kwa iBreezy reka ngende kwa Amiri reka ngende kwa reka ngende kwa hariya umuntu muri Key Records reka ngende kwa L Green ari mu producer mushasha muri iyi minsi antahura nyumva muri Orion Music kwa Jojo n'umwana kabisa abo ndavuga ati genda mu mugendere mwumvirize L Green ego arabizi sana kabisa n'ubu kandi wacu muri Key Records hari undi producer yitwa Aimé Parfait abizi sana kandi studio se qualité nziza bafite ibyuma byiza cyane gose ego rero guhindura ni vyiza guhindura ni vyiza ukaja kwa Breeze ukaja kwa Nde ugakora ku matouch atandukanye ariko biravugwa yuko kuvushitse hariya kwa Ellie Green kwa Jojo akimara gukorera ngo waciye ugumaye kuko waravuze ati ico nashaka niki reka mbanze gume nkoreze n'izindi ndirimbo zirenga kuri 3 hari indirimbo zirenga 6 ziriyo ni kuri Ami ujya uri muririmbyi si mu muziki gusa umuntu wese akunda ibintu byiza nimba umuntu ashona impuzu kuri mutayeri mwiza uravyumva ni kuri nta kubesha Ellie Green ubu ari mu producteur babiri nemera currently kuri no mwanya mu Burundi babiri nemera ni Ellie Green n'undi mu peti yitwa FIG je mvugisha ukuri kabisa kuva muri Master Music kuri no saha aba producteur babiri nemera numva banyuzuza numva ati nkore kuri keyboard ndaryoye bankubitiye umva ico namubwira kinkorera ni Ellie Green na FIG nibo bambere mu Burundi kuri jako ni kuri jewe sikubandi ariko afise duhaye kuvuga kuri jewe niyo producer banje bambere ego ni nk'ukunda ashobora kuza akavuga ati je nshobora kuba nemera Koli nshobora kuba nemera Factor ni nkuko Crown avuze ati je nemera FIG nemera Ellie Green bivaye n'umuntu cyakunda muri we Crown urasohoye Ngora ego feedback imeze gute mu bantu indirimbo uko wifuza yuko ishika mu bantu niko yashitse cyane gose Ami nubwo sijyo guhisha nubwo amaviews atawiraja atari kirenga burya indirimbo iragenda kandi ronka feedback nziza zikora ku mutima wanashima nkagira nakunguko k'abantu bavuga ati rero nanye ndagusupportinza gakana kama kantu gake avyumva rero uko indirimbo gushika ubu feedback ni nziza commentaires zikomeza zigwako nubu abandi bakomeza kuyidekuvura batari bwayibone ngo kumba sindirimbo shasha avyumva mu bantu kabisa yarafashe mu bantu yes of course iyi ni Ami Show TV nkuko musanzwe mubizi nitwa Ami Pro the MC ndi kumwe na Crown Rema umwanditsi w'indirimbo Ngora my people are you ready kugira ngo tumwumve Crown Rema aturirimbira ku ncuro ya mbere kuri Ami Show TV indirimbo yise Ngora big dedicace ku muntu wese ariko aratwumviriza big dedicace ku muntu wese ariko aradukurikirana ari mu gihugu cy'u Burundi ari hanze y'u Burundi cyane Madame wa Crown adukurikirana muri kano kanya neza na neza ari hari ya Canada ndazi neza yuko muri kano kanya ashaka kuba ariko araraba kino kiganiro kandi akumbuye cyane uwo basanzwe bubakanye ari we Crown Rema mufashe duharure gushika kuri 3 hama Crown aturirimbire indirimbo yise Ngora 1 2 3
we go. Tanga kanya, tanga kanya, tanga kanya we ashaka kana, mama ashaka kana, yeah. Ubwo nushaka kwitwa mami mabe, nanje bakanyita daddy bebe, sisi wanje akitwa tanti, nkaronka yambi iyo ntashe. Kuki uhora uri bize, yelelele, mbega nubona ko bwije, oh yeah. Ndagukenera, ndagukenera, baby ngora, baby ngora. Ndagukenera, ndagukenera, baby ngora, baby ngora. Please give me my time, let me feel happy like a other man. Please give me my time, baby. Oh yeah. Wow, 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 bro, ufise ijwi ryiza cyane. Merci sana usaza. Ndashaka gato ndagukoreshe gato kugira ngo dushobore kwereka abari ko baradukurikirana impano yawe. Iyo yari indirimbo ngo Yes. Ariko hari izindi ndirimbo Crown afise. Ndashaka Mona Lisa. Indirimbo yitwa Bemeye. Bemeye. Again. Good morning, baby. Good morning, honey. Yeah, how you doing? And this morning, zanya gakuru keza, kavuye iwacu kugatumba, yeah. Hamwe mvuka, navuze ubugwaneza, wakuye iwanyu ko kandi unkunda. Nkaruhuka, yeah, kutandika ngo nzimire umba hafi kuva twibaniye. Bemeye, 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 abajama bemeye. Wow. Bemeye, bemeye. Papa. Iyo abafise ijwi ryiza ryo kuririmba, nizera neza yuko atamukobwa n'umwe yo kwigera abura urukundo bivanye n'amajambo meza y'urukundo noba ndamuririmbira minsi yose. Uyo ni Crown Rema, iyi ni Ami Show TV canke Ami TV. Mushobora kudusanga kuri YouTube. Nimibagire kugira subscribe, share na comment kugira ngo mubandanye mukurikirana ibikorwa vyiza, ibikorwa tuba twiteguye neza kugira ngo dushobore kubibazanira maze ibintu bigende neza. Crown 2020 yaraheze, turi muri 2021. Imigambi ufise muri no mwaka 2021 twitege iki kuri Crown? Yes, imigambi ni myinshi. Mbonye yakaje kuvuga ati hari benshi bibaza ngo ndi munebwe na mi project kwishikiriza ati ariko nivyo wari umunebwe. Reka tucemeranye kuva Crown ataraja mu rukundo cyane. Crown ntiyakora cyane, ariko no musi Crown ariko arakora cyane. Ahubwo tubwire ni kubera aronse umukunzi kumbura supporting ibikorwa vyawe cyane? No, gusa umukunzi nyene amaze kumukunda ariko arashigikira n'ibikorwa vyawe. Yeah, she had to ategeza ko nyene she has to ategeza ku supporting bien sûr. Ari mu rumwe n'urubavu rwawe ategeza nyene gusunika nyene. Yeah. Kandi yateze kumufana wa mbere ni na mufana wanje wa mbere nyene. Wow. Ya 2020 navuga nti 20 nakora cyane. Ya ariko ubu nabwiye ko nzaranye umufuduko udasanzwe cyane gose. Ya gusa amajambo ntavyo sigura, ariko ibikorwa nibyo bigiye gusigura. Nabwiye ko mfite indimbo nyinshi, uni time yo gukora ama video. Unabemereye kabisa ko indimbo yose ari video. Nk'aho video z'indimbo zanjye zose mfise. Yes. Bisigura ko Crown tuzasura gusura audio gusa, aduzasura audio iherekejwe na video. So ina audio gusa hazwa ari impamvu atari uko habuze video, ariko programme ibitegeka. Ariko byaje kugenda nyene. Yes, yoni Crown Rema 2020 twitege collabo nyinshi cyane gose. Yes, of course ngiye mbere guhera ngaho iwacu n'abanduta canke urungano rwanje, ariko nemera ubwo collabo zirahari. Collabo zirahari kabisa mbere bishobotse next week ndarecordinga collabo ya mbere. Mu baririmbyi batanu baza mu maso ya Crown ashobora gukora na collabo ni bande? Simere nk'aba bandi turi abantu twese turakundana bakwaje ngo Imana ndi mu Burundi ngo naho hari barahari. Ndifuza kurimbana na Big Farious, ndifuza kurimbana na Satbi, ndifuza kurimbana na Lodilo, ndifuza kurimbana na MB Data, ndifuza kurimbana na Araflow, ba Madiba da Classic. Kubera iki abantu bose bashoboye nemera ndifuza gukorana nabo. Mu bibazo byose nakubajije kuramwo bibiri vya mbere, ibindi
n'ivyo wibuka nashoboye kubaza wambagije uti mbega ubuzima bw'imbere utarubaka ifu utarubaka n'ubu itandukaniro n'ijyahe mbega ntibigoye kubaka icyo ni cyane ari biceka iri wambagije nimba umukunzi wanje atahora agira amakenga kuya baririmbye abantu bakunze kugira kuronka nyene kuba tanti urukundo cyo kimbagira cyo yego kuramo amazina abavyeyi bamwise umukunzi wawe n'aya mazina birukunda kumwita muri kumwe baby be ndagushimire cyane nayikunda cyane yes nuko murabona ko twamaze guhindura location bamwe twamaze no guhindura impuzu kugira ngo tubane tubaye ibintu bimeze neza ndacari kumwe na Crown Rema n'umwanditsi w'indirimbo Ngora yatubwiye ko agiye gusora indirimbo yise Mona Lisa ndetse yatubwiye byinshi ku ndirimbo Prison Me n'izindi nyinshi Crown ariko arakora indirimbo zigera kuri 6 ziri hariya kwa Ellie Green hariya muri studio kwa Jojo n'ibindi byinshi Crown watanguye umuziki kera bibaza yuko ari kubera ko umuziki Burundi kiri handi ka big bro ya umuziki Burundi uzingamitswe na byinshi yeah no kuri itembe ry'umuziki Burundi riri hasi cyane gose kandi navuga nti riri kwega yeah mu bisanzwe ikintu cambe novuga harabuze support ku baririmbyi yeah support ku baririmbyi yes uravye mu mundi bihugu uravye kuntu donc bashigikirana hagati yabo no gushigikirwa y'ama company asuguma baririmbyi kuko abavyi mu Burundi nta buryo bafise gukora umuziki kugira ngo tuje kuri same level like n'abandi bari muri East Africa uravyo bageze rero muri ico gihe rero umuririmbyi mu gihe amafaranga yabwita ufise nubwo uyafise urakenera support zivuye ku ruhande rero bon muri rusange hari support zibuze zova ku rundi ruhande zidushigikira kandi hari ikindi kizigamye umuziki kivuye hagati yacu nyene twebwe gushigikira nabwira ngo umuziki ugere kure mu gihe twebwe je nawe amipoto baririmbyi tudashigikiranye na muntu avuye hanze bizomugwa kuza kudushigikira kandi hako twufatana urugendo tutambuke yako tukaja kwinyurana amune ko batambuka umva tutuma donc hahandi nyene tuguma handi nyene hako abo tufata dupushingane unsunike ndagusunike tugende tuguma handi nyene rero novuga nti ibizingamisa umuziki ndundi ni byinshi ako umutima wahe umuti d'abord twego baririmbyi dushikirane ingufu hama kugira ngo nababandi badufasha babone ko turi serious so reka tugiye kwanza unity hagati yacu baririmbyi kwanza yes uvuze yuko ibizingamitse umuziki w'u Burundi ari byinshi aho nyene ndaza kugaruka ku makampuni wavuze kujana n'amakampuni amakampuni ashikira abartiste b'abarundi ariko ku rundi ruhande hari nabandi batwara amakampuni je nshobora kuba maze kuganira nabo bakakubwira ati igituma tutariko turashigikira abaririmbyi b'abarundi nuko batwereka inyifato nziza ku ma réseaux sociaux ivyo nubona yuko bishobora kuba ari intambamye mu bituma ya makampuni atabashigikira cyane gose ukuri kuzima 100% ego kuko none woza gufasha abantu bifata nk'abavayo oya ufasha none ko afise umutwe liga bavuga ati liga buri company hamwe nanje yambwiye ati burya buri company ni banque entreprise ni banque ni zande za communication haba hari ikintu cerekeye sponsor kiba cyanditse n'amafaranga yayo ngo bahari yako bavuga ati tubahe bajya abantu byo umuntu umuhaye igenza kujya umuhaye 20 millions 30 millions yo yakoze iki Chega mabaju nabwo boro gabundi gitunguru hariya ibitunguru byinshi na magi nikuri mbega zwa dukurikirana sana bari kurikirana ari uvuze donc tugira indero abaririmbyi tugira abantu b'umutwe indero ni naho uzona ntuzenya bon ntago yahishe publicité ya communication ije kabute eba Crown tuma 50 millions kuri ibi nibi Crown nko mbona aba banyi bona nakayasiniye 42 millions uribaza just nyene kwamamaza telefone 42 millions 50 millions uribaza rero mugero bya ibor ku social media urofa
bwinshi gose kuri Facebook ujye kumaza nka miliyoni kwera ujye twumase imbere yakoze iki kabisa. Tukiri ngaho nyene uravuze mu gihugu kibanyi ugasanga barabaye 42 millions. Biranavugwa yuko wigeze kuja muri kimwe mu bihugu vya hano muri East Africa, nashimye kuvuga izina hano. Ushitseyo barumva impano ufise, hama baravuga bati nta kuno kuhindura nationality natwe tukagushigikira. Vyari bimeze gute, vyagenze gute, wavyakiriye gute kuba ahandi baratawe impano yawe bakakubwira ati hindura iki kugira ngo natwe tuguhike? Icabona yoba Igbana twari kumwe ego mu gihugu kimwe yo muri East Africa tuje kora indirimbo nkiririmba tugatoya barashengerera nundi yari azi kuri studio usanga abantu benshi sanga yari hariya kuri reception acaza ararumukara aramura karirimbo ariwe barambwira bati urarenze bro Mbigi wanyu ntagura umustar mugatoya ndasanzwe tu umba bayibaza ko mfite n'imodoka nka zitatu batangaye sana batangura kumpimanisha n'abasani babo ngo ni kuri nguri hano ngo nakawe ntacyo kugira ngo mwo kwiruka uribaza bambwira bati rero ngaha biragoye kugira uronke promo utari wacu biragoye vyiza guma hano hama wigire uwo ngaha yewe ndiwe nationality wigire uwo ngaha nyene avyumva kugira uronke promo ko ngaha ndakubwije ukuri mu mezane uburundi muntu kuko ufite tana irenze avyumva ariko hani wacu mazinya kandirimba umenga talent hayo bon ego barayibona mugabo nta uravuga ati nge uyu mutipe ndamurambareko ndamufate ndamusunika kabisa ndamurambareko ego kandi kuri nobwira umuntu wese afise ico inguvu mu muziki cyo yokora nukuri wo kwigira crown ndakuraye ni wohomba nukuri twokora neza cyane gose kandi wasi no kumara amazi nongera nsaba rero afise cyo gukora ku muziki ndundi afise ijambo ku muziki ndundi hari amatara menshi akomeye cyane gose yo gushigikira kabisa yego nawe hano nyene arindi nyene indirimbo z'abarundi uyumve je natembera ubu studio nyene butanga indirimbo kuri indirimbo kasaba indirimbo z'abarundi indirimbo gusa niyo bama kwera nawe nyene hari mu Burundi yarimbanye n'abahariya ngo yini mu Burundi bavyibaza je mwambabara nga mu Burundi kumva wera mu gatondo indirimbo zo muri ibyo bihugu mu gihe twebwe batatuvuza na gato je hari n'abanyibwira ukuri ati twebwe wanyumenga ushisi wanyu umenga ni wacu umenga winjiye wacu kuko kwa radio hose uhavuga indirimbo zacu tu akubwo mugiye batatuvuza kandi barabyishimira kuba twugariye batuma bavuza abandi bavuza Abakenya bavuza Tanzania ako twe nkatanga rukuntu tuma tubavuza tugira iki amaradiyo namwe funga bouton vuzi zacu kandi kwe tubadusize East Africa yadusize rero hageze aho yani dushinga uvuzo ku muziki wacu kugira ngo ture kwasi ko twohamvye abandi tubahamvye bitabaye gutyo tuzokwama tugendera ku migongo yabo nyuma y'imigongo yabo. Wibaza yuko ari biki vyokorwa kugira ngo umuziki w'Uburundi ushobore gushika kure? Wibaza yuko hokorwa iki kugira ngo abaririmbyi b'Abarundi basohoke baje gukora mu festival hanze y'Uburundi? Biva ku bantu biva kuri twese. Biva d'abord ku kazi keza twaririmbye. N'imifato nziza kuri atonye ko byafitiye. Bikava kandi kuri buri gisata cyose gifise ico cyo kora ku muziki yanje n'igihugu cyose muri rusange igihugu cyose dufise population y'abantu barenga miliyoni 12 ariko no munsi indirimbo zifise 1 million views nkizirenga kuri 2 canke kuri 3 bibaza yuko abuziki kugira ngo izo 1 million views abaririmbyi benshi bazishikana ico ni kibazo rero ico ni kibazo gikomeye cyane gose. Ivyo rero cyaduhera kwiterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi aho rigeze mu Burundi kabisa. Maze gwanira n'abahinga atandukanye mu vyekeye ubuhinga ngurukana bumenyi ndukanye wanashima birabishikitwa no kumbuka sandukanye yuko mu Burundi abantu bakoresha izi mbuga ari bake cyane gose. Hari nageri wambwiye umuhinga yambwiye ati mu Burundi abantu ashobora gufunda link akaje kuri YouTube ngira ngo nta ni miliyoni zingahe zishika mu gihe dufite 12 million ntazishika. Rero aho novuga nti nintu vyohera hejuru
tugasaba nizo za nka Lumitel za Smart zande Iconic. kujya kuntu bayel Iconic leo kwe kuntu bagira ama zia bando za WhatsApp Facebook gusa barabukuntu basi batugabaniriza bagire bando umuntu ashobora kuca kuri Instagram na YouTube ego batugabanirize gato ko ivyo vyofasha kuko ariko tukiri ngaho baravuga yuko mu Burundi arico gihugu ca mbere internet iri ku mahera make zimbutse oya kuzimbuka bavuga irazimbutse mugabo hari umuntu kugira nka ayo manuze yo kugura ajya ama mega uja hose uja ku mbuga zose bimugora agashima kugira iki kushema kagahumbi kamanitwe yose ya nukuri aho bigeze ubu mu Burundi aya matelefone agezweho za smartphone ama Android aruzuye mu bantu na ruguru ya ariko rero ikibazo kuronka y'ama mega nibyo bimugora navuze ntibashima kwigurira y'ama mega yo gushiramwo WhatsApp Facebook ariko niyo bavuga nti ivyo fasha umuziki ndundi biva mu ntuza atandukanye rero izo za Lumitel zande Connect Leo Smart n'ibindi bodufasha bakagabanya igiciro bakaduha amabando adupemeta tukuja ku mbuga zose ku buryo umuntu aronse link atazosinya gufyonda ariko hagati aho nubwo tuvuga yuko abakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyangwa izo za YouTube ari bake indirimbo z'abanyamahanga zirasohoka uyu munsi nyene ugasanga mu ijoro ngaho irikira trendinga kandi itaravuzwa ku radio bayikuye ngaho nyene kuri YouTube none ngaho cubinsigurira gute mugaho ajya ama views ntibaze ngo va mu Burundi nabanyene bake Ami Pro ni bake ngaho mu Burundi kandi bari Bujumbura benshi ashobora kuja kuri YouTube akaca ayitora ni bake ntibanashika ngira ngo na miliyoni bashika nibaze ngo mu ma views ntuza Diamond baronka ngo harimo umiliyoni w'abarundi aya vraiment ntabwo ngenda ifite mu mugabo nibaze ko miliyoni abandi bamuhereza ama views uravyumva rero gutrendinga nuko nyene bona Facebook zateye imbere zande bya ndimbo bayibona batayibona rero novuga nti nibarabe rero nabo ba DJ bacu vraiment ego barakora basigavuze ndundi ariko menga hari nimbo z'amahanga menga nibo baje kuzipromotinga kumva umunyamanga so indirimbo ikaba indirimbo y'ijoro yani iryo joro kamenga indirimbo y'ijoro y'umunsi bakayijako bakayivuza sana nibarabe aho tugeze ego si bikuzivuza kuko ifo kutumva n'ibyo ahandi tumva aho abandi bageze ariko first du focusing ku vyacu kwanza focusing ku vyacu mbega mwibaza ati mbega bo baratuvuza mabote yo baratuvuza no so reka rero focusing ku vyacu tugeho tubigejeje Crown nk'umuririmbyi YouTube imaze iki ku muririmbyi nibiye bintu bitatu umuririmbyi akwiye kwishimira YouTube ishobora kubimufasha YouTube nubwo ntovuga umuntu wese arabona akamaro kayo uyu munsi ndasohora indirimbo umuntu ari muri Amerika akanyandikira ati nice YouTube idufasha kugira isi nto uyu munsi nyene ubu nyene ndasohora indirimbo umuntu ari Canada Ottawa ari Chicago akaba yayibonye YouTube rero nubwo nti dufasha kwamamaza ni radio nubwo ni radio cyane television umva yisi yose avyumva kwamamaza YouTube ifasha iki ni soko ni soko ni hamwe tubenyene mugani wawe bitatera imbere YouTube irahemba ni kandi gafanga gakwiye mu gihe umusiko wateye imbere mu gihe oronse aba followers benshi ma views menshi umva YouTube nakamaro kanini ni kwamamaza ni monesha kure ni radio kandi ni soko dushaka ibidandazwa barashima tukinjiza yes yo ni Crown Rema twaganire ku muziki en general twamenye byinshi ku ndirimbo ziwe ariko ndashaka muri kano kanya ndakubaza utubazo tw'amatsiko abantu badakunda kumenya ku muntu ariko baba bifuza kumenya ariko utwo tubazo abaririmbyi nibaki bashobora kuba batubazwa ndagusabye nyereke telefone yawe iyi telefone ndabona ari isi ni marki yahe ni Apple iPhone igugwa mahera ngahe iyi telefone rero urayigura kwanza ukwayo ariko cyo ne kwita accessoire ibigize blendage iyi cover amekutere bigura kwavyo
jewe uko nayiguze bon nakubesha jiki nayo cya 200 francs mbu ndakivuga ari cya igihumbi ndakivuga jewe iri cameraman jewe araza kwibereka iyi nayiguze igihumbi n'amajana 200 cy'amadolari kwanda n'amajana 50 1250 $1250 ufise imwe cyangwa ufise zibi oya mfise imwe zibiri zo mbunami zibiri zo mpenda kugira telefone zimvye ivala $1250 kumuririmbyi ari ico bifasha ya burya uko ikintu kizimba niko kiba gifise akamaro ya telefone nziza cyane gose muraze hama telefone yuzura n'ingoga yibloka atera ibisanga connection ibiki n'ibiki avyumva ako iyi ni phone ndavuga nti mu kwikoresha irorosha ubuzima kandi no kumuririmbyi bazi kumuririmbyi akenera ibintu byo kwiyamamaza cyane urufoto twiza udusana mu twiza ivyo bita ku ma live haba kuri Facebook haba kuri YouTube umva ni phone ifise ubuhinga bukomeye cyane gose iyo byose ndabikora mu mwanya muto kandi ndabikora mu mbangukiwe kubw'ubukomezi bwayo canke agaciro ifise kugira urinde ugura telefone ya $1250 nuko aba ariyo n'ikindi kintu c'agaciro ufise n'iki kintu c'agaciro Crown afise abantu batazi abantu batarigera bamenya ariko Crown afise mu buzima tugiye kuvuga ukuri apana kubesha umugani wa insolite ya B-Face nguga posta uribaza genda ndiyo kigenzo ndimbe twatugende mwarambagije ngo mwe na Israel Crown video ni ryari navuze nyami migambi ya video nta ni hari na amafaranga afise cyo muri atwenga aho jya munsi nacinwa $100 ku muntu ntabwo atebana je toraka ndaguterereye tuvuga kuri vraiment kwibeshira ngo wambaye iki nambaye amafaranga makeya cyane ngaha gose ntabwo nambaye ibintu bizimvye rero iyi telefone gute je ndakora ntabwo nkore umushahara urenze kandi je burya ndandika indirimbo ndakomporiza abandi vraiment je nta masho ndatangwa kuburyo nize amafaranga ariko ikaramu na melody byo nandika biramu dufaranga rero sinovuga ngo iyi telefone yavuye amafaranga yose nakoreye no hari ufaranga nkorera aho tuva muri ibyo bintu nyene hari n'utundi tudiri umuntu akora mu buzima busanzwe yapa uyu muziki rero arufanga na info dukeya haba n'undi mugenzi hariya ari mu bigo byateye imbere aranshira kanyongerereza hama ndakagura rero nshaka kubwira abaririmbyi bacu tukwiye kuvuga ukuri uvuze ukuri baragufasha n'ukuri baragufasha ntubibeshere mfise ibi nibi oya nubundi abasavye umuntu akarambona nkurikirana ewana ufise icyo mfasha kimfasha cy'umuziki Crown afise talent rero Crown nimba mwemera ntibirere majambo gusa yamfasha ufise icyo ufasha nimbara kugaga dukeya nkore video nziza nkora iki support me yes ni Crown rema Crown ibibazo ngira ndakubaza uraza kunyishura ego canke oya ego Crown arafise parcelle ego ndayifise Crown arafise umuduga je ndivuga ko Yami Pro umuduga nari mu migambi yawo ariko nabanje kubihagarika kuko ari ibindi bintu umuntu abanza d'abord gukora imodoka ikaza mu nyuma rero ibyo bintu nibyo nabanje kwanza gukora kandi ibyo nko ndakora hama imodoka nayo ikiza hanyuma yego Crown ndagushimiye nayo ndashimiye Ami Show TV ndabashimiye cyane gose kukanya mwampaye kushikiza ijambo ko kubwira isi kuko ndazi bizogera kure ko kubwira isi aho muziki wanje ugeze nukuri murakoze cyane gose Ami Pro nawe urakoze cyane ndanagushimira ingene mwashoboye kutwakira neza aho musanzwe muba ni Mutangano Avenue Muyinga niyo Crown asanzwe aba turi mu rugo rwa Crown ubona yuko twisanze twakiriwe neza ibintu byose bimeze neza yes nuko mwari kumwe na Silva ku ruhande rwa kabiri my name is Ami Pro the MC iyi ni Ami Show TV ndabashimire cyane mwakoze Imana ibane namwe